bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Mbarize inshuti yawe ati waramutse gute? Uri hafi yawe umbwira ati waramutse gute? Amen. Amen. Rero Satani ni umwansi wacu nimero 1. Kandi ubuzima bwa Satani ni ugukora ikibi kinini gishoboka. Le maximum possible y'ikibi nicyo yifuza kugukorera. Kuba ukiriho sigihamana, kuba uriho utwenga sigihamana. Imana iba yakoze ibikorwa bikomeye kandi bihambaye kugira ngo ube ukuri uno munsi. Umuntu ashaka kubaroga ashaje, kera abarozi barutwara udutamakazi tw'ibinyankari meze ukuntu nyene, ubonye akantu k'agatamakazi kagenda gutya n'agakoni waco gatinya ngo niko karoga. Abantu bakira abajene akabubahuka. Ubu ntibiraba imyaka, yaba umusaza yaba umujene yaba n'abana bararuka, baraswesana, baraswetena. Undi munsi twari dufite cellule yabera haza kana kamwe, iyo cellule uwo munsi hari haje abajene bato biga secondaire za 8e 7e 9e, maze sinzi ngene kaje munyagahungu basenze muri cellule, ibidayimono bica biragafata, baca baragahamagara, baragasengera biranka, baca barahamagara, turagasengera, ibidayimono bitangura kuvuga, tuca tutangura kubaza, kaca katubwira ngo kaje kuzimu. Agapeti kangana gutya katangura kutubwira abajirani, ababanyi bapfuye mu quartier, ingene kabariye, ingene kabishe, turaheregwa. Katubwira ati na mama yarigeze kunjana mu maombi ngo gira ngo ndabihebe, ngo tuca turagenda ngo sigara ku giti, wagenda afashe ukuboko atwaye igitutu canje, yibaza ngo nica atwaye ku amahombi n'amasengesho, ngo atwara arajana kugeza mu cyumba cy'amahombi. Abo mu cyumba cy'amahombi abasengaye cyangwa abasenzi barasenga, bazi ngo kwasengera umuntu nako kagahungu gasigaye ku giti. Yesu ashimwe. Abarozi rero ko hari ubwoko bwinshi bw'abarozi. Hari abarozi baroga babizi ko baroga, hari n'abarozi baroga batabizi ko baroga. Kugira mugenzi wangu hari abarozi baroga batabizi ko baroga.
ndifuza ko iki cigwa tukigenda pole pole, ntacyo twihutira. Yesu niyaza tutaragiheza nta ngorane, tuzigira mu ijuru. Ariko mu gihe gitebaganye tucige bien sana. Haleluya. Ku buryo tutazoba tugitinya kandi abarozi, ahubwo tuzoba tuwomora. Hari umuntu yumvise umurozi, ebana elema dangere. Urumva nimba bamubwira tujya mu papa ari muri sano n'umurozi, ucuguba mu cumba. Shaka wumve toilette nusohoka. Shaka wumve iki nusohoka, naho baza guhamagara ngo ugende guhembwa amahera nusohoka ngo ujya mugabo n'umurozi. Muziko ari abantu mu kugenda ca inzira imwe mu kugaruka gaci yindi kugira ngo ntava ahura n'abarozi. Ngo umurozi ngo ari umuntu yandavye ngo igena duga. Ngo rinagaruka ngo nosanga yateza ibintu. Bana se sana. Ariko ibyo byose tuzobikubita kandi tuzobimerera nabi. Haleluya. Reka dusome Abagalatiya 3:13. Abigalatiya 3:13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Amen. Kristo yaramaze kwakira imivumo yacu. Amena. Naho twosoma iby'abarozi nta probleme, kuko Kristo yarahejeje kuvuga byose birarangiye, yaramaze kwakira imivumo yacu. Zijya ngorane zose woronse, ya mibabaro yose woronse, byose yarabyakiriye. Amen amen. Amen amen. Naho n'abantu bose bohaguruka bakaruga, wowe gasigara nta ngorane. Amen. Amen. Reka dukomere Imana amashi kuri icyo kintu yakoze. Ngomba tugende buke buke. Uno munsi ndumva ko twoja mu ntangamarara gusa, tutinjira cyane. Ariko umurozi ninde? Umurozi ni umuntu aba afise ubushobozi surnaturel budasanzwe bwo gukora ibintu bidasanzwe abikoreshejwe n'inkomezi z'imiyaga mibi. Akarorero, je naraganiriye n'umudamu umwe umunsi umwe, naganiriye n'umwigeme umwe ambwira ati buriya mama yaravyaye umwana kandi atabonanye n'umugabo. Nibyo birashoboka? Ati yego. Musuri izina wa mama turabona. Arambwira ati aka kana ubona, ati narose mu ijoro haje umuntu amfata ku nguvu. Ati nibaza ngo ni inzozi bisanzwe. Hezi imisi nza numva ibimenyetso by'ufise imbani. Hezi imisi ngiye gupimwa kwa muganga, sanga fise imbanyi. Umugabo ntiyari hafi, yari yagiye gukorera kure. Ati ngira Imana ko umugabo wanje azi ko je ntashobora gushurashura. Ati narabimusiguriye arabitahura. Hageze ndi hafi kuvyara ngiye gupimisha, bapima n'umugera bansangamo umugera wa sida. Pima umugabo nta mugera afise. Ati umugabo avuga ati uyu mugera je ntawo nemera kandi sinzoguheba, tuzobana tubana nk'umugore n'umugabo atanukwikingira, abakuze barabizi. Maze biranera umubabaro. Ati navuye mbyara kana niko kakubona. Ati aka kana se sinzi ko ari daimoni, sinzi ko ari umuntu. Ati ariko icyo nzi nuko kaje kasa n'umugabo umwe twikeka aroga aba hafi yacu. Ati barasa kujya nyine. Ati mugabo mu nzozi sinabonye ko ari we, ishusho nayo nabonye mugabo yavutse asa na wa mugabo aroga. C'est ça l'uburozi. Ubwo nibwo burozi. Uburozi bubaho, ariko kandi dufise ububasha n'ubushobozi
bwo guhagarika ayo marozi. Amena. Ayo marozi ntagire ikintu na kimwe ashobora kutugira twebwe, kuko turi bene Yakobo, turi bene Mana. Amen. Umwigeme umwe mu Buyenzi arambwira ati hari umwigeme twabana mu nzu. Ati uwo mwigeme hari umupapa umwe w'igisaza, ati yamamubwira ngo aramukunda, ngo akeneye ko baryamana. Ati uyo mwigeme yari umukizwa. Umwigeme aramwankira, akakumwankira, urazi ko tudukijije tudashobora gukora ibintu mwene ibi. Ati nyamugabo amubwira ati ko unyankiye nzogukomesha. Umusuri izina wa mukobwa avyuka mu gatondo yisanga afise igitsina gabo. Ubwo nibwo burozi. Gira mugaza ati pole sana. Umukobwa ararira, arihanagura, arihanagura, aguma agerageza ingene yo kwambara nyene ntibiboneke. Mugabo musurize na cari yumvira, none ko ndi aheze igihe, none nzorongorwa. Abantu banzi nka Mariana, Suzana, Janine, amabere ngayo, taheze ikigore, none nzorongorwa. Niko kuca yibira akabango wundi mwigeme babana. Ati urabona ko namananga ko twogana. Buriya hari ibanga nicara. Ibintu bimeze ukunukuno. Baca bafata amafungo. Senga. Amafungo urazi nkaho ntugira amafungo ya burebure aho vyovyo. Namafungo abo yamva. Kuko mu banyefeso 6:12 havunga ngo kuko batunigana atarabinyama n'amaraso. Kuko byari byoroshe gufata ujya mugabo kamuniga sawa cyangwa kamuronderera abantu bamushoboye. Mugabo ingumu nkiyi ntaco yo mugira nigiye okubita ingumu gasanga iciye pembeni iramuciye mucumuke yari nacaye baye. Cyangwa gasanga uri kubita ikibambaza. Bica bisaba kusenga kuko masengesho buriya niyo nkomezi zacu. Kana masengesho akunda mugiye wejejwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'umunyabyango ni binuka ngo arasesema. Ngo ariko masengesho y'umugororotsi ni bimota neza na parfait. Imana igumuyumviriza ati nabandanyisha yo yarahagaritse bandanya akumva bimota neza. Wa mwigeme hungu umusuri izina agiye koga aca yumva kiravuye ko nka kujya ko umuntu afise ibyondo yavuye gufyatura amatafari uri kurogura urumva ingene bihunguruka, yumva birahungurutse biravuye ko arashima araryoherwa arasimba kuri kara. Agize aracara basanga cyavuye ko mugabo igitsina kobwa nticaje. Unahitaji maombi mengine bwana. Bimusaba kandi gusenga. Jamani aliomba. Unajua haujaomba sababu hujapata tatizo kama hilo. Urongo tujaribu twaburebure bigatuma usenga vyaho vyovyo. Hari igihe Imana yugurura umuryango kubera iki? Kubera irabe ko usenga. Kuko Imana yaryoherwa turimo turasenga. Wewe wishikira mu gitanda utangura kuri WhatsApp n'agatira telefone ngaho nyine amasengesho no mugatondo kazinduka ugurura nambari radio nambari umuryango nambari iki wigira Imana ati sawa ikirekura kango gatonya ko nachatugerageje kirutu kwizera kwacu yugurura gatonya gusa utaomba mpaka usiku. Arasenga yaje abona igitangaza umunsi uri izina aza kwisanga yabaye umukobwa. Sintahe nyinshi
z'abantu barozwe. Uwundi mwigeme cyangwa umuhungu sinzi ingene nomwita, bambwira ngo erega yusi umukobwa, atuyu yavutse ari umuhungu, arakura ari umuhungu, agera mu bigero ari umuhungu. Sasa se nyina arapfa, se aza n'undi mugore. Sasa ujya mugore acabyara abakobwa gusa. Nyamugore acayumvira ati uyu muhungu niwe azava atorana, urazi problème atongo mu Barundi ni danger. Ati ko ntari umuntu mubi wa cyane ngo ndamwice, reka ndamuhindura umukobwa. Aca muhindura umukobwa yari umuhungu. Nakati kujya je nari nzi ko ari umukobwa, mugabo kumbe yabaye umukobwa yahinduwe n'abantu. Mugabo haheze iminsi mike numvise ko yasubiye kuba umuhungu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo Kristo yahejeje, yaramaze kwambara wa muvumo wose, yarahejeje. Twani dushobora kurogwa ngo bikunde. Turiko ama antiburozi. Amena. Antiburozi nizo twambaye. Yesu yavuze muri rya jambo twavusomye dimanche ngo ndabaye ubasha bwo guhonyora ngo inzoka na scorpio, ngo no gukandamiza ubucobozi bwose bwa wa mwansi, nayo ba Satani azanane n'ingabo ziwe zose haturogeki. Unacheza wewe. Abarozi rero n'abantu bari très courageux, bakoresha imyanya yabo neza. Nibo ba organisateur ba mbere bazi kuorganiza imyanya, kuko umurozi azi kuroga neza. Hari wigeze gushinga intare yaroga, yavuze ko yamaze nambari imyaka 20 n'ingahe atazi atibuka umunsi yowa ijoro ryose ryaheze akijyana. Ijoro ryose yategeza kuvyuka akaja kuruga cyangwa akaja gukina. Ariko wona kareveye wuguruye kugira ngo usenge, kabize ngo prim utuvyuka ugonyoka tukazimya. Yuko usenge. Narabwiye inkuru y'umwigeme yari yaje ngaha, hama tuko turasenga, arafatwa turasenga. Niwe aciyavuga, yavuze ngo nashitse ngaha ngo ku rusengero ngo bambwira ngo abagabo ngo bavuka hanaka ngo nibakubita abagore babo. Acagendera umwe mu baririmbyi ngaha mwijoro, bagenda bane bakobwa babiri, baca bateranya umugore n'umugabo bari ku gitanda, ngo kandi ngo umugabo yaramukubise. Aca aramubwira nyamuririmbyi ati, "Wo mugabo umunsi kanaka ntiyagukubise?" Ati we waruzi icyo byavuye ko toya yaje twari muri kijya cyuma twari kumwe. Ati twicaye ku gitanda, ati mte twabateranije we umugabo arashavura aca kumumura ikovu. We sasa ukazubona umugabo muri ko murashavuriranira, ukabona umugore murashavuriranira, ubora vy'ibyo nyumu mkibaza ngo ni kawaida. Mmelogo jameni, mwatewe n'abadaimoni, kandi nibaje bwa budaimoni n'abantu baje barabateranya, mwe ntimwabimenya. Igikuru kiba kivuye, igikuru cyobakiye, fata umwanya mwinshi w'amasengesho. Hari abantu ngaha adashobora gusenga 30 minutes. Bon, aruci avuga ati 30 minutes yose. Na sengi yonyereza ijoro. Bongo kweli. Na tuvuze ngo dusenge tora tubanga utunota dukenya nka 10 cyangwa 5. Arabasenga 3 cyangwa 2 amajambo akacahera. Gasanga ari muri izi ngo. Ariko rigiye cyo gusenga ndugu yangu. Kuko abatunigana ntibagira inyama n'amaraso. Kandi ntushaka kugwana nawe ukoresheje igifusi nibibaho. N'amasengesho. Amen. Amen. Kandi abarozi ntibaroga abantu gusa, baroga n'ibintu. Ye barigeze kuroga imoto, ndaheba ndatwenga. Urabona ipikipiki kwiroga ikanga kwako. Bwana Swesana, sinzi ko nigeze kwashinga iyo nawe. Ipikipiki ikanga kwaka bayirozi. Buriya nta gufsina.
inzu barayiroga. Baranyeretse ishengero kanaka ahantu baroze bama bayubatse bikanga ko isakaga, bayisakara amabati akacaguruka. Quartier nzima nta mvura yaguye, mugabo kuri iryo shengero akaza uruhusi rukuraho amabati. Baravye barabomora baraheba, byamaze imyaka nambari 10. Uko naca muri iyo barabara ariko banyereka ati rya shengero ry'abana akagiriti byarase kuzura, barariroga. Imagine ishengero bakayiroga. Abarozi rero bararoga n'imbata n'inkoko n'impene bakaziroga, barasesana. N'amashure bakayaroga, kazubona umwana wawe ni umunyabwenge muhira mugabo ku ishuri swat, barasesana. Bakaroga fiansaye, ugasanga gahungu mukundana cyangwa akobwa mukundana birapfuye, ukibaza aho byavuye ukabura, barasesana. Ni igihe rero cyo gusenga, ni igihe cyo gusenga. Hari abantu baroga na relation umuntu afitanye n'undi. Umuntu akaroga umugore n'umugabo bakavana, bakaroga umuvyeyi n'umwana bakankana, bakaroga umurima ntukure. Byari umuntu yambwiye ati twabanye n'umuntu ati je naba nagiye kurima mugabo we sindamubona agenda kurima, ati mugabo nkanza mbona mu gatondo nkasanga ubusize babitusize bwamaze kuduga kugera hariya. Ati umusuri izina niho abagenzi bambye aterega nakahora dutwara kurima mwijoro. Hari igihe ujyama uvuye kwimererewe neza utarushe mugabo ukavyuka uba waraye urarima, wasomba amatafari ugasomba ibibuye. Hari n'igihe uvyuka usanga ivu kwishuka, waraye woze ikibaza ngo ibi byo byavuye none cyo sino, waraye urarima. Bana sesana kandi ntibitwaze ngo waraye usenze, kuko ingomezi zirarutana. Akurushije ingomezi aragutwara. Ingomezi zawe ziri hehe? Mu kwezwa no gusenga, nta handi. Amen. We bisaba kuzwezwa uca usenga cyane kurusha imyanya we ata kwa daimoni. Ikindi naco bisaba kubuza ijambo ry'Imana, kwamuza kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo umenye amayeri bakoresha, umenye nawe ingene kubita teknike zawe. Amen. Dimanche Imana idushoboza tuziga ivya mbere vy'ingene abarozi bakoresha abantu, bakisanganya abantu nabo basigaye baroga utabizi, ugasanga uri umurozi utabizi. Dusenge umuntu wese yisabire kweza, hama twikingize amaraso ya Yesu. Ubwira ati Yesu, urabona dufise byose, dufise amaraso ya Yesu aradukingira. Ubwira ati Yesu, ndahamagaye amaraso yawe ankingire, abadayimoni ntibigire baronka aho banje. Maze muri uwo mwanya utangure gutera, kuko buri abadayimoni ubarindiriye ngo baze kugutera, hari ikindi gihe bazo guca mu ryahumye. Nuko utagira iryahumye ugana mu buryo bw'umwema, bashaka guca mu ryahumye ugasanga barakurashe mu buryo bw'umwema. Bigusaba ko nawe ubanza ukabatera ukabomora aho bari. Amen. Uratera ukavuga ati ibirindiro by'abadayimoni byo biri mu quartier mbamwo, ibumoso ndamenye, à droite je détruis, au nord ndamena, au sud ndamena, au centre ndamena, en haut ndamena, en bas ndamena, hose navunja. Haleluya. Mugabo rero probleme ni mu gihe ufitaniye problem n'Imana yawe biragoye. Amen. Biragoye, bigusaba kwezwa kandi vya vrai atari byo kwigirisha. Ubanza kuririra Imana imbabazi Imana. Mawindo ni bahawini, adui zangu wananiwinda kama mamba. Awindapo mawindo ni bahawini, tazama baba na shetani amesimama, anataka kunimeza nikiwa hai. Tazama baba na shetani amesimama, anataka
baba tukuka, mbele ya adui zangu tukuka, tukuka baba tukuka, mbele ya watesi wangu tukuka, tukuka baba tukuka, shuka 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 baba shuka, shuka tusaidie sisi wana wako baba, tunaangamia. Wewe kimbilio letu, wewe tegemeo letu. Haleluya. Tukuka 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 baba tukuka, mbele ya adui zangu tukuka, tukuka baba tukuka, mbele ya watesi wangu tukuka, tukuka baba tukuka, shuka 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 baba shuka, shuka tusaidie sisi wana wako baba, tunaangamia. Wewe kimbilio letu, wewe tegemeo letu. Haleluya. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.